inyuma y'uko Nyange azimije umwana wiwe byumvikanye ko umwana yabonetse i Muyinga. Aho ni muri sezo ya 4 filime ni CIRAMUNDA. Nyange avuze ati akabuze naho katarondererwa nka kumwe kwa na Runyonga bavuga ati gwakabuze gwagataka naho katarondererwa no mu rutara kwa na Runyonga murondereye. Navuze ati nukuri no mbura niheburire nyakubahwa nyemerera tujane tuje kuraba uwo mwana kumbure ko ari we. Okay, bagiye maze kugenda kurondera umwana. Ibyagaragaye muri filime muri gice cya 4 baramubonye, ariko usigaye hano agaragara nk'ishitani, yazga yarinwera kana avuga ati genda mute wakubabasha. Okay, bigaragara avuga ati genda mute wakuba ngo yapanze bayapanze, ariko ibyagaragaye nuko baje bazanye umwana. Bakunze wa filime benshi bamaze iminsi bavuga ati Cadeau Haver ni turufu ya hit, ni turufu ya hit muri filime. Uburyohe niwe acangamwe ibirungo filime gaciryoha. Navuga ati ibigaragara filime zose zo mu Burundi n'umwakazi ko ziraryoha kubera imigeme. Bantu mukurikana filime CIRAMUNDA muri bangahe ijana kwijana mumaze kwemeza ko uyu mwana Nyange afise canke reka tumite Mimi yoba ari umwana wa Cadeau Haver, yoba ari umwana wa Cadeau Haver. Abantu bamaze kubibona canke abantu bamaze kubisobanukirwa twandikire mbega Cadeau Haver yakoze ikintu giki, yakoze amakosa nyabaki atuma uyu Mimi ndiko ndamwita Mimi murazitwa Nyange, ariko Mimi gituma afise amuzi ko ibintu byinshi. Mbega tuzosonokirwa muri gice cya 5 cyangwa tuzosonokirwa imbere y'izindi ntuze. Bantu Imana kubwira ati iyi filime yigisha maze ko navyinshi maze kuyigiramo. Iyi filime ndabibutse ko yakiniwe hafi ya Homba imuhira. Yakiniwe hafi ya Homba nta n'imetero 5 no hatambuka. Yakiniwe hafi ya Homba mu ntara ya Gitega. Ibigaragara rero urabona ko kenshi iyo umuntu yikoreye inkono y'ikibirimena, niko bakunda kuvuga ngo inkono y'ikibirimena. Iyo umuntu azi ko yakoze amanyanga menshi, yagize amanyanga menshi, mafuti menshi, umutima wiwe ntuja hamwe, tuza utekana, umutima we ntutuza. Kuko raba Cadeau Haver umutima we byase kutuza utekana, arikaca mu birungarunga, arikarazunguruka, arikararunguruka kubera azico yakoze. Abonye kumbure bururutse imodoka afite umwana, agati noneho ibyanje biraheze, izanze zirahiye. Inkono y'ikibirimena. Bantu b'Imana muzokora ikibi ciza caraheze. Ni byiza ko ugenda ukora ibyiza, kuko nebwo neza na neza nubwo utazi umunsi uzokwishurwa, ariko basogokuru no bayamaze bavuga ati ngo ineza yituguye iyindi, kandi gukora iciza ukagisanga imbere. Nubwo Nyange ariko arababara gutya, ari mu gahinda kangana gutya, biragaragara ko ariko agira agahinda ko umwana atavyaye. Benshi bamwita maraya akatangara, benshi bamuta mu maraya akumva umenga bariko bamuha amateka atarayiwe, amateka mabi atari gwiwe. Basha ingana azahitangaza, ariko yinuwe rutuntu byo karigirisha ingana azahitangaza yiruhutsa. Ndaza muri ko murabona inyuma yanje kuri screen, ingene biriko biragenda, ingene filime yagiye ikurikirana. Mwese ndeza murayizi,
ntituri kwisigura ariko turi kwiga tuyigiraho mbega uri kurakurikirana filime CIRAMUNDA wamaze gukuramo iki umaze gukuramwo iki iyo wakoreye ikibi iyo uri mu bantu bagukoreye ikibi batazi kuzi ko ari wowe bagukoreye ikibi kenshi bakunda kwigira intama bakigira abayiranda bakakwiyezaho mugabo warengana utangura kuvuga yamuhe ivyo navuga ko biriko bishikira aba bahungu babiri hagati ya Mimi Michael na Kadokhavere bano basore babiri ntibazi ibiri kuba uya mwita umweranda avuga ko sheri we wari umutagatifu avuga ko ukwasa ku mubiri no ku mutima n'ikasi kumbura ukwasa ku mubiri bitandukanye n'ukwasa ku mutima kuko ivyo tumaze kubona muri bino bice bine nubwo tutarabona byose ariko abasesanguzi bo bamaze kubona ko n'imbere yaho kumbure Kadokhavere ari inzoka ino filime CIRAMUNDA inzoka y'imamba yisato uyu muzo wavuga ati naraguye ko mbega imusi azotahurako Nyange ari wo muntu mwiza usumba Kadokhavere azokora iki mwibuke ko mu gice cya mbere Nyange yatoreye impeta uyu yimvira kwijya biramwanka kuko yumvise amahera arimo kandi azi neza ko amafaranga akeneye muri iyo mpeta ari kuvamwo mbere bikagenda n'ubuzima bwe bukagenda buhinduka ariko umutima uramwanka avuga ati kumbone namye ndi umuntu mwiza nkora ibyiza nta kuntu n'umunsi nutangura gukora ibibi ako uwo muga akibikaho akakibitseho wewe ko yamusanze ahantu yiryamiye avuga ati kumbure kanze ndakwereka ahantu ndakurihira inzu sawa uwo aramaze kubona ko uyu muntu nawe ari umuntu mwiza mugabo ntazi iyo mwana neza na neza iyo wazananye mbega namara kumenya ko uno mwana ari wa Kadokhavere bizogenda gute amabanga ya mbere iraza ko amenetse uyu muhungu ibi byose karavyumva ariko arumviriza ingene bashamirana ariko arumva ingene bashwana babwirana utuntu bantu b'Imana amadabwa ati muzokora ikibi ikiza carangiye kuko kumbure muzokwisanga ibyanyu byagiye ku karubanda mutagishobora no kubwirane kubihindura fiyonaza kuvyigiramo ibintu byinshi ububaho wowe wayanditse heza giko fiyonaza kuyigiramo ibintu byinshi ese namwe muri ko murakurikira mira ko TikTok havzebeni bamuri ko mugenda musisangura sivyo kurorera filime gusa ugenda ubwo atagombe basigice cyakangazoga sesangura yumvire mbeka izogenda gute byinshi nibuka uyu mungu wa mbere amabanga mamwe marayibitsemo ariko abajuju baje abantu bawe bara kana basezere nayifuza muri Imana bane namwe ndabakunda cyane ariko nabibutsa ko umunsi wa mbere saa 2 kwa Mimi Mireye CIRAMUNDA 5 zo bamaze gushika ukuja kuyiraba nyama ndabibutse ko nanje ari one boy barasikira from Paradise KBBC kurikirana ibikorwa byanje maze mbere munambwire muri comment ati hindura icyo dushaka ni intego kukuza umuryango wa Mira ko TikTok observe muri kazoza imbere y'imyaka myinshi iri imbere
Miracle TV kizosanga ari igihangange yarabaye ikintu gikuru kubera mwebwe. Rero dushigikire teza imbere mu gukora subscribe, like na share, hamba wipolize witurize agahinda kari imbere akeza kari imbere. Bakunda cyane none boy barasikira umugenti paradise. Inyuma yaho ndagusigiramwo publicité yabadutumye kubamamariza mu bakurikirane. Ciao ciao. Hey, mbega waruzi ko katahandi hantu wosha gukura ibikoresho bikomeye kandi biramba atari muri One Boy Shop? Umviriza ndabikubwire. Aho naho batandaza accessoires za telefone, ndavuga ibikoresho bijanye na telefone, blendage, chargeur, écouteur, batterie n'ibindi byinshi bikomeye kandi biramba. Naho ndakubwire ni ku kabeyi gatera umukiriya kumwenyura mana yanje. Akabige rero muri One Boy Shop basanzwe bakora n'amatelefone, ndavuga kuhinyanyura telefone zagize ikibazo. Nimba ufise telefone yawe irikira kugora uyitegeka niyemere, nyarukira muri One Boy Shop barayitunganya igasubira ku murongo. Aho nyene bafise pièces de rechange zikomeye nziza kandi zimeze neza. Nubwo wawivuza ecran Android, ndavuga ajya makompre, ndakubwira ati aho nyene bigenda bitunganye neza. Barasubiramo kandi telefone yahinyagaye mu bintu by'amajwi, ama émetteur, ama recepteur, ama speaker, ibintu byinshi byose baragukorera telefone yawe ku buhinga bugezweho. Nyarukira rero muri One Boy Shop ntuzokwidoga, ibyawe byose bizogenda bimeze neza, ugenda utwenga umwenyura umeze neza yo mukama. Aho rero uri kuribaza ngo muri One Boy Shop haherereye he? Haherereye mu gisagara ca Gitega, neza na neza mu masanganzira kuri parking, haruguru ya station yo kwa chef. Uhahagaze ucubona hejuru ahantu handitse One Boy Shop, maze nubwo bahagaze hariya mu Rutegama ubona ahantu handitse One Boy Shop, maze uca winjira abanye tukaguha ikaze tumwenyura dutwenga, kuko iwacu umukiriya ari umukwe. Kaze.